ngomba rero nje ku rupapuro rw'ino Kazinduzi niho nabonye izina riwanye neza n'uwita Chimamanda ku rupapuro rw'ijana 182. Okay. Iki ni igitabo namba bayarushe abavuye ku gutawaza abantu hariya ama namba bavuye gutawaza abantu hariya Chimamanda kwanza ni n'umubeshi wa mbere. Je nkanje nta murundi nosaba gusenga Imana ya Aburahamu. Mana Isirayeli we. Imana ya Aburahamu yabwira yategeka abantu ati genda mwice barya abantu ati genzo ba protection. Abo barya abantu yabagiye gusabayo. Nani yasi Imana? Ni Imana yacu. Oya yosiyo. Ariko ni nakuduka. Oya ntayo no gusaba gusenga. Ega wewe uri kurazira, uri kunzira igiteramo ca Modeste. None Modeste none ico giteramo je barigeze babona poste yacu. Rero igitamo ariko niko wewe uri mu bemeza ko atabantu. Hari amashikano ya Modeste jewe nge. Hayo woge nta nayo woro. Wowe yabonye. None naje Modeste ndamuzira nkande. Nakoze iki? Wani ko abantu bavuga bati wamushigikiye. Uno munsi ariko baravuga ngo bazojya munsi. Nishende. Je kaje tuvuga je turi babiri. Tuko turaganira dufate ko takamera ihaje. Ujye musubira ko ari abantu bapfuye. Modeste yavuze ubuvugishwa yahawe n'Imana yiwe. Yiwe. Imana yiwe. Okay. Avise ne bite? Bikoye. Bigo hamanda ubiriza avise. Bechagiye Chimamanda ndamuhivyunguka yaragupostinze. Yes bakunzi ba Yagatech TV reka ndabikaze ngenda bashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira wabera no mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi wabura muri diaspora kubwira ngo big up son and don't give up. Iyo ndiko ndakora ikiganiro nkunda kukubwira ngo ntucike intege kuko gucika intege ni intambwe imwe isubiza inyuma yakazima ko ivyo bavuze batanabyumvise. So guys, kuri Yagatech TV mwamure kumwe na Mignon comme toujours. Kuri Yagatech TV utagira subscribe ndagusabwe subscribe upartage ibiganiro byacu mu gihe wabikunze bien sûr mu gihe wabikunze sindagutegeka mu gihe wabikunze wumva ubipartage uno munsi rero ngarukanye Chaki ngarukanye Chaki kibwa mu mantuze matohoza naragerageje kubaza abana bariya bambwiye yuko mu gihugu ca Amerika imbwa ifise agaciro gusumba Chimamanda. Imbwa juste imbwa irafise agaciro gusumba. None ko Chimamanda yaguhaye itazirano wowe nta kazi nawe mutazira ko wandi horo batazi wowe mvo mwitagura. Oya ikibazo je itazirano y'imbwa urumva ni ndakubwiye yuko imbwa ifise agaciro kumusumba. Sivyo namubwiye ati nabanze arabe iruhande yiwe abaza ati ahantu mba imbwa ifise agaciro kangana gute. Urumva imbwa ni igikoko kidahemuka. Sivyo mu bintu bya mbere imbwa ntemuka. Imbwa urashobora kuyigaburira ubu nyuma y'imyaka 10 wagaruka kabikiri hari kwibuka. Kandi nivyo impamvu jewe yangeyanije n'imbwa ni giza cyane kuko je barabizi ko ndi loyal. Jewe sintamwika ijambo. Yego uravyumva je nta mafuti nshigikira. Nta bintu by'ububwa by'ubuhirimbiri njamo. Je ndi imbwa yimbwa bubwa imbwa ikika kwihangira. Je ndi proud cyane no kubimbwa kubera imbwa nakubwiye amateka yazo niyo mpamvu zifise agaciro. Uzorabe kenshi abazungu aprefera kugendana n'imbwa gusumba kugendana n'abantu. Wabaza impamvu kwera imbwa yiwe ayitumye hariya muri za Amerika nuko imbwa barazituma gusuma. Urumva gamenye wewe wemeye kuri kibwa ba je ndemeye kwikibwa kuko twabaza kuvuga uno munsi ngomba nishimikize Kazinduzi ya the game. Niyo Kazinduzi ishaje ibona baraza kubibona kwishaje yandiswe mu 1960 nta bwigenge bwariho. Hano harimwo ibintu bya kwihutira igihutu agahutu impuzu. Okay ivyo birasanzwe. Ngomba rero nje ku rupapuro rw'ino Kazinduzi
niho nabonye izina rihwanye neza n'uwita Chimamanda ku rupapuro rw'ijana 182. Okay. Iki ni igitabo je mbona ko Chimamanda ari igihururu. Igihururu means what? Igihururu muri bwinshi pluriel ibihururu rero igihururu ni giki ngo manishimikizi no Kazinduzi dusigurire menteur mubesh débauché vicieux mauvais sujet dévergondé homme dissolu impulsif parole peu claire équivoque. Abize baraza gutahura ingereranyo nayo barondeye no Kazinduzi iyo bayikura he ko ubwo si imwe isigaye rero kugira rero ngo mbarongere kuri uwo mubeshi ico gihururu Chimamanda nagiye gusanga kigomba kwihisha ku cizere cyahawe na social media kashagomba guhurumbanya imitima y'abantu mu kubibugwanko. Okay. Sivyo? Uno munsi kirafata abakozi b'Imana utazi batiwe nande utazi umuhamagaro kitazi umuhamagaro wabo iyo bawukuye gusa ko kibabonye sinzi peut-être ko kitageze kuhangiro ryacu ko nacone na Chimamanda nawene yari muri bo yego mugabo ko yari igihururu birangira atari byacu kirisokora acaza aje kubagwanya ni nka bimwe byanditswe muri Bibiliya bya Satani yakorowe mu ijuru hamashaza niko byandika acaza kuba umwansi w'abantu bakenera iryo juru uravyumva agaca agomba kwankisha abantu iryo juru nuworo Chimamanda je ibintu by'Imana je ntabyo njyango cyane mugabo je ndazi yuko ibintu byo kwemerana ibintu biri spirituel twemera ibyo tutabona nkuko twabivuze mu kiganiro duruka gukorana yego ibintu by'imyemere ni ibintu udakorako ni ngakuya ko umuvyeyi ashobora kuguhezagira umuhezagira ntugukorako ubona kubwira ati ndaguhezagiye ni wowe kuvyakira gusa amahoro mugira amahoro ni wowe uvyakira yabifurije amahoro yarunkikanye indamutso ni ibintu si ibintu ukora ko indamutso ntuyikorako ni ibintu biri mu myemere simbona ingeno ndabona simbona ingeno nabigusigira ni ibintu utabona uravyumva rero iyo tujya mu bintu utabona naho bari karavuga nta uvuga vyo no utavuga vyo ndavuga vyo nta uvuga vyo nta no utavuga vyo ko twese ntagaze ku kintu ciwe yeme nta bantu bifuriza amahoro bagaca bapfa yego ni bangaye bafata ingendo bansenze mugabe karangira bagize isanganye nuco uvuga yuko Imana itabumvise nabo tubashira urubanza Mana uraturinda muri inzira bw'iki agapfa akaca ashika ya ntashike yaragiye okay ryasanga yarimwe ryabera muri Kivu ntibari ko barambaza ntibapfuye bari ko barambaza Imana bapfuye bari ko barasenga coco mwana aragwaye urumva waragwaye urumva ngiye musi akadoha oya umwana karagwaye Chimamanda yagiye gupostinga umwana wanje ngo bamuhaye ishano ngo no mutware kuri bya bibi ngo ndamutware ngo kwa Modeste ngo bamusengere ikintu cy'umwana agwaye ndamutwara kwa muganga none ndamutwara kwa Modeste ngiye gukora iki ne Modeste n'umuganga
hariho kungene yavuze je ni bibiri ari ibintu mbona jewe umwana mu gatondo na telefone se gihembe kubera mana tubanze kwanza tuje kumupimisha ndabe yuko atari ibintu byo mu miyaga bamuhaye sanga sivyo ndavise muvandimwe ze gihembe amancha ndondera ibintu by'imiyaga ntondere none naje nko bashije nk'imiyaga yo bibona bien sana aranavyemanga none baza ngo arabipinga we babashira abandi oya jewe ndamutwara ari ibintu bisaba yuko ari umupfumu akabikonessera ndamutwara ku mupfumu ari umuntu bisaba yuko ndamutwara kwa muganga c'est comme ça muko ibintu byo ko biragoye none kuko numva ari ibintu bisaba kandi no ku mupfumu ndamutwara kubera abapfumu ari ubuza abapfumu bwa n'abapfumu barumenye bajya bavuza imiti y'ikirundi yego hari ibintu bishobora kuvuga ko ari umupfumu terke ari ntwara kuri rumenyi ndamutwara kwa rumenyi akaraba umuti none rumenyi avuza imiti ka hari ibintu baba bamaye mugabo ibyo bintu ndakeneye kubimenya none mu prophet niyo senga ibintu abantu baba baguruze mu biti by'ikirundi mugabo nibaza ko byose nakubwiye bija mu kwemera ego sivyo jewe imyemereye iwanje mfise ukwemera kwanje nuko umwana agwaye ndamutwara kwa muganga urabyo hama gusa kandi ndemera nico umuntu ashobora kwatura ego peu importe ubuje catuyemo none wewe unyaturiye ati bana ndakwaturiye yuko no umuti imbere ubanza umuti ama umuti bibaye ngombwa aramba ari ububasha bukwemera kwa uzati ndakubaze naraguteye story wese nakubwiye story y'umukobwa twaramukanije aya nabibwiye Franike mwaramukanije baca canja mugasho warane jora bimbwiye none ivyo biboneka yuko hari ubundi bubasha abantu bagira ni nubunyene namba dufate nka Chimamanda namba akoresha ijambo ry'Imana yego sivyo mu ijambo ry'Imana nk'umuntu ashobora kuvuga ati ngo nta muntu ngo afise ububasha ngo bwo guhagarika ngo urupfu nivyo ubwo rubasha nta muntu arufise yego ico cyo vraiment tube d'accord none gute wemera yuko wowe nyene ugaca ukoresha igitabo cemeza yuko hari umuntu yazuye abapfuwe yari Yesu wenyene nta wundi muntu turabona ari abantu ngo ba Paulo bazuye abantu numbaze ngo bakoze ibiki bakavuga yuko ngo abantu ngo banamba ari ba Yesaya ngo bahagaritse ngo izuba ngo urumva ibyo byose kwari ibintu bakavuga ngo none ibyo abo bantu bakora ibyo byaciye bihera abo nta bandi bantu Imana yaciye ihagarika umva ikiya gitabo cha Bibiliya abantu Imana yakoresha byaheranye nabaga nyene bari hake abandi nta bandi Imana ishobora gukoresha mu myaka turimo nta bandi Imana bandanye iremana imigisha byaciye bihera rero oya bon jewe sinkorana nabo mugabo nikibazo mbajije none buga rero Imana yaremye bayowa Yona Yesu yavuze ati jewe ndabikoze imyaka 3 ariko mwebwe muzokora ibirenze none kubera iki none kwese yaravuye abazuye yarasuye jewe ari umukozi w'Imana nabajije umukozi w'Imana nabajije ati numukirisu nabayati ubu umwisilamu yo kwaturira wo vyizera acambwiye ati oya navyo no kwizera ati kubera iki ati nitwemera Imana kumwe urabyo naho nyene ibintu by'ijambo ry'Imana siva ngo ndavyinjiramo cyane yego ndabifatiraho umuntu wese ashobora kubifatira hejuru yego kwera byose je umbwiye ati unyaturiye ikintu ntagifata nkama urabyumva n'uburenganzira ni n'uburenganzira wowe rero ntucuvuga ati ngo kubera ngo none ngo raba ngo yaturiwe ikintu nanaka ngo yangu ujya muntu ngo siwe ngo bajya abantu ngo nibibwa none nibibwa gute okay alors none abantu bose uzokumva Chimamanda gwanye n'abantu bakorera mu gihugu n'abantu bafise impusha
z'igihugu urabyumva ko ibintu byose byo kwemera buze bahagarika amasengero yose bihagarikira rimwe kwera bose badandaza ibintu utabona nta ukuri nawe ikinyoma kwera umbwiye ati ibintu ugomba kuronka ibintu uzoronka ari uko wapfuye ibi bintu uzobona ari uko wapfuye n'ibintu nyabana rero wemera ko inyuma y'ubuzima hari ubundi buzima wewe inyuma y'ubuzima hari ubundi nabwo bundi buzima nabwo uko ndabwemera n'amatunda y'ivyo yapfuye ukoze Ego cyo nico namba wapfuye waravumye uri kivume warakoze ibibi menya yuko n'inyuma yabyo abawe bazovuma Ego namba warakoze warahezagira abantu ugafasha abantu ukagenda mu none birababaje je nk'ubu name ndiyumvira name ndimagina ingene umuntu kwa Chimamanda yubaho kaje kunyita ikibwa ngo nsigaye nifatanya nabo gute turi muri business bajya badandaza ivy'umwuka Yego kandi umwuka wabo utuka wera si oxygen badandaza ibyo bita umwuka wera umwuka utabona utari palpable Okay mugabo jewe nagiye gushigikira umwe muri abo badandaza ni n'ikibazo namubajije ko turamukoresha interview yavuye mu vy'umwuka aja mu vy'ibikogwa Yego twagiyana igihanga ahantu Joshua Yego ariko yaragiye guhereza muri project bose bige ngo nikibwa Eske umuntu afashe amakaye akayahereza abana bo ku mutumba wose baje kwishuri ico ni igikorwa cy'ububwa je nibaza kwico sico ahanini nico narimwo je nisimbwa ngiye gushigikira ivyo ngiye mu vyunguka vyanje kora jewe ntunzwe na social media umuntu namba Chimamanda yibaza yuko jewe izi mbuga wewe namba atakandi akazafise ari kuyuba je izi mbuga sindaziyubirako nta kandi kazifise Munazo kugira ati ngo se mavumba rafisa kandi kazi nta kandi kazi mfise je ntunzwe na social media ntunze nizi commentaire nyene baza gushira ko ngaho ntunze nizi views baza kurabira kino kiganiro kuri yagateke ntunze n'ijambo shikiriza ko social media uravyumva rero namba ari ibi bintu ntunze hama umuntu agaca akaba afise igikogwa cyo Cyoregeze umwana ugikorane cha Modeste sinigeze njaye uravyumva Yeah Kora cha Modeste je nagiye uravyumva gusa aho ncyangaruka aho yatanguye kungwanyiriza ni kubona ngiye gushigikira ibikorwa vya Prophet of Jesus agiye kubaka amashuri agiye kubaka apana ariko arubaka amashuri ariko arubaka irero ry'imfuvyi nyine aho cyaziga uravyumva ariko imigambi ubona ukabona ati ibi ariko arabikora sibwa uvugishwa si iyo ntabwo ari ribokoshora makasha bakashe bebe uravyumva sivyo ni bintu ubona isafari ngirija isima ngirija amakayenga yabarayahaye umuntu hamaje kuyipostinga cyemba ciza mugabano kandi ari ububwa ega nibwo bubwa bwanje yiyubakiye ibuye abantu bagenda kwa none ko Yesu yagenda ku misozi no yari kibwa ivyo duze ntibyoba none yagenda ku musozi akavuga ati ihere abantu bemera ivyo barakubwira ati genda wiherere kandi mu myemere yose mu madini yose bagomba kugira ahantu bagenda kwera kuri abagiye en communion n'Imana bemera uravyumva ko buri muntu wese afise Imana yiwe jewe namba Imana yanje yambwiye ati yamvugishije ko jewe ikintu kwera Imana ni connection yawe nayo ngaha ndakuravye gucya mu maso sishobora gucira urubanza ngo usenga Imana ngo Imana yahe uravyumva si Imana dufatanye Imana ya segembe dufate nka segembe warabandwa Ego wasenga Imana y'abanzwi twe turi mbandwa
Nimandwa. Kandi abandwa ntikimubuza kuja mu rusenge. Je nshaka kugushika hano. Ofete tutari kuri sije. Je nshaka ko dushika ngaha hano. Ofete nibaza ko icatumye agufatanye nawe hari akantu wavuze muri live wari kurakora. Wavuze ngo wone ushobora guharira ibintu utazi source yavyo. Ko Modeste ashobora kuba afise yindi mana yabimubwiye. Nta yindi mana ibaho. Imana nimwe rujya twemera. Oya si twemera. Je nshobora kwemera imana. Wone uyemera. Oya kandi ntibikunda. Kandi imana ari imwe. Oya si imana ni imwe ku muntu. None Modeste ivyo yatuye wewe ubonye yuko niho bakubwira ati ngo imana ya Isaka, imana ya Gaburiyeli, imana yande ya Aburahamu. Urabyumva? Je nkanje nta murundi nosaba gusenga imana ya Aburahamu. Mana Isirayeli we. Imana ya Aburahamu yategeka abantu ati genda mwice barya abantu ati genzo ba protection. Abo barya abantu yabagiye gusabayo. None yasi imana ni imana yacu. Oya yosiyo. Ariko ni nako. Oya ntayo no gusaba gusenga. Igutuma kwica. Iyo mana ubwiye ati ngo yantegetse ngo nje kwica abantu. Ni kwimetse. Kandi kwica ari icyaha. None barya souverain. Umviriza. Oya sivyo. Oya sivyo. Sivyo. Nta mana yotegeka umuntu ati genda wica umuntu. Ngo fata ngo bana b'inzoya abana bakivuka. Bagasi ngo genda uhasige ngo amasinye ngo ndaza kubica. Inzoya nazo ziba ziziki. None ubuhoko bapfa abapfa. Bagiye kugira uvuga ati bagiye no musi bapfa. Dizo ngo no musi je ndafuye. Maybe ejo shaka uzoshaka umugabo, shaka uzoshaka kwitunganisha. Nogira uvuga ko abantu batavyemera ko ngiye Imana ko twe tubona ibintu tukibibura kuko tumaze ko tubibona ko mwene tuba Imana. Sivyo? Ibintu byo kwemera. Ni ibintu byo kujana byo bukebuke. Kubera abantu benshi barabayovya. Dufate nka jewe ndashobora kuba mfise ibintu byanje nemera. Tireye Modeste afite rezo. Urabyumva? Je ndashobora kuba mfise ibintu byanje nemera. Imana yiwasenga namba yaramwishuye. Eka niyo mpamvu aba umupastor umurongozi. Oya bavuze kutamwishuye kugira ngo abantu bapfuye n'ubundi. Mvuze ati none wowe ukwemera kwiwe. Urabona? Kwa dabo ivyo ibintu byo kwemera bisaba daboro kuvyatura no kuvyizera. None watavyo wigeze wizera ushaka n'ibitangaza bikubeko. Wavyakire daboro wavyizeye. Umuntu akwatuye ko ikintu cyambere uracizera. Nico kintu cyambere kiba. Yego. None nta bapfumu baturira umuntu ikintu. Kandi bikaba. Nabantu je ndaza bavye benshi nga tunazinanye byamera mu bapfumu. Kandi ibintu bikagenda neza none ijya pouvoir ni yake ni satani saba yakoze. We bakwivye ukavuga ati reka ngende ahantu ku kibabuku nuku ibi bintu bakwivye ukabibona uvuga ngo ni satani abakoze ivyo. Kandi ibintu bya akugiriye neza none iyo pouvoir nayo kubera ikiyo ikitongo bya satani ivyo. Kandi ari umuntu aba yagufasha iki nabantu bangaye ngaba bagiye mu bapfumu babuza uruvyero bakaruro ni benshi bakabahere none kubera iki. Oya je nibazako abo je nibazako ibintu by'Imana n'ivyo abavuzi like babita abavuzi b'ikirundi nibaza ko hari ibintu Imana iduha ubwenge tububwira ngo tubukoreshe umagahitamo kubukoresha mu ishengero ubundi akabukoresha mu buzima busanzwe kavuga je nateranya iyi miti umuntu ndaza yaza gukira uburozi yariye ubona ava ndagusenge biribaza ko bice bifatana nshaka induvuga ati umunsi no kwizera kwiye nta muntu umva gusengera umuntu afise iyo ngabire yego yo kuba yo gusengera yego ningabire mu zindi Urabyo Imana iture mu gutandukanya buri muntu wese abafise ingabire yiwe kandi none ushaka kuza gupinga ingabire y'umuntu wewe uvuze ati umuntu nikibwa undi amwaturira ivyiza jera namananga example nagwa example wa mutipe je yanyaturiye ati uzoronka imodoka none ntembesha ati none kandi hari amafaranga nari mfise yo kuyigura se usanga waravyizeye none naravyizeye mpamwe mbona birabaye none camarira kandi mburu ngo none ngo ngwakongo none si imodoka uranyitambika imbere ndakugonge nambe kutavuga ngo imodoka ngo ni imodoka ngo yasimbize yagonge ni kanga abapolisi twama twahuye bakangatira ibitansi kwatavuga ngo si imodoka rega wowe uri kurazira uri kunzira igiteramo ca Modeste none Modeste none ico giteramo je barigeze babona poste yaje rero igiti barako niko wewe uri mu bemeza ko atabantu hari amashikano ya Modeste jewe nge hayo woge nta nayo woro wowe yabonye none naje Modeste ndamuzira nkande nakoze iki
wari kuri abantu bavuga bati wamushigikiye uno munsi ariko baravuga ngo nibazo ujya munsi nishende je kaje tuvuga je turi babiri tuko turaganira dufate ko takamera ihaje ujya musore ko ari abantu bapfuye okay ujya munsi already barahari ujya munsi jewe ivyo nanditse nivyo mpagarara eko warize tutanye nta muntu yambwiye ko yabuze umuntu barahari ariko tuvyemeze ndakubwiye ati jewe kuri jewe ego wababwiye ngo amazi igatariki 20 sivyo nta muntu yambwiye ko yabuze umuntu urabitahura na jewe ndimwo nta muntu nabutse sawa umuntu umwe yambwiye yuko yabuze umuntu kuri yo tariki Segihembe nawe na telefonye kuri apere turiko turagira ikiganiro tugenda tubaza ati wewe warabuze umuntu ni jewe ko ata muntu nabuze weho warabuze turabaza umwe babiri batatu bane murati ibi bintu twobigumamwo hari usanga baza kutubaza ibyo tuba turimwo nca nditahira muri ko siko akazi kanje kazi kamenyesha makuru munyuma Segihembe telefone yambwira yuko yabuze inakuru un point entre on a posté ça sivyo iyo nza kuba n'umuntu ashaka gutanga umuco nari kubabwira ati ivyo bya Segihembe yavuze yuko yabuze umuntu bikuremwo urabyumva kandi nahone naravuze ati kugira jene ko ndahamagarira abantu babe professionnel babe professional mu kazi kabo namba Prophète Modeste yavuze ati nta muntu azopfa yarabivuze ati urandikira yavuze nibaza ko yazize hejuru yo kuvuga ko atazopfa yavugiye ko aranje promote yavuze ngo aba docteur boss bo mu bitaro byo mu Burundi bose bazamugirira icegeranyo ako rero nibaza ko akantu kamukozeko ivyo rero vy'icegeranyo rero yarabivuze ivyo rero vy'icegeranyo barakimugirire Modeste yavuze ubuvugishwa yahawe n'Imana yiwe Imana yiwe sawa Imana ya Modeste yaramweretse yuko ata muntu numwe azo muga Imana yacu nayo itwereka bose bavuye oyaha umbiriza za dukomeze ya muri ubwo buvugishwa je ubwo buvugishwa narabucakiye uracakira ego urabwakira urabwemera umunsi wose nta muntu yapfuye iwanje wowe wavyizeye nta makuru nigeze ndonka jewe andiko kubera iyo mbona ati umuntu arapfuye naca nandika ati Modeste wambeshe ku gatwe kanje yego jewe simvuga ngo ni mu gatwe ngo rusange jewe nivuga nka jewe donc umwemera kuko muri famille wanyu ko yabivuze apana navuze si famille gusa nta n'umuntu ufite nshaka kuzana kuri Modeste oya mvuze ati jewe ku gatwe kanje gushika ino saha kiretse abo bagiye muri izo mpari uravyumva ngo iki niki bafise n'izindi nyungu zabo nta muntu nabuze itariki 20 habo wa hafi yanje canke inshuti canke iki canke jewe uravyumva kandi jevyo ntavyo nigeze ndana posting ingorane zagiye kuza ari uko muri African TV baje kunkoresha ikiganiro ndabereka ingene bari gukora iyo nkuru ya Modeste nababwira ati wowe nambura umenyesha makuru ufise kugenda mu bitaro ubaze mu ngo ubaze utore ico biti vyegeranyo kandi ibyo vyegeranyo ugomba kugira amatohoza urabe by'ukuri kubera ari ama certificat de décès bakakubwira ati uno muntu yapfuye ino tariki kuko mu kugira mu kwemeza sijya tariki bagira uyu muntu apfuye afire nko mu bitaro barandika n'isaha yapfiriye baravyandika gatone uyu apana ngo décédé le 20 décédé ku muntu yapfuye napfuye no yashaka kuvuga ati yapfuye ejo bara bivana n'inyungu ziwawe naye ndakunda bereka amenyesha makuru ati ati kubera Chimamanda ntabwo ari source iri sure ogenda okura kwa makuru uzi neza yuko agwanya bano bantu aho nari mvuze nabi
oya ntuvuze oya nimba sinashigikiye Modeste kintu kibindumvamo sinashigikiye Modeste nta muntu umwe nashigikiye mugabo nerekanye inzira bari kubikora mu ncandagira yese baca bagwa ku mwaku benshi bambwiye ati nta muntu twigeze tubura kiretse se igembe wenyene nawe yabimbwiye ku telefone nambwira yuko yabuze umuntu none gasha yabuze inakuru namubajije ikibazo kimwe ko atavyo bigeze umbwira ngo navyanditse muri commentaire kwa Chimamanda urumva bose amakuru bayahande Chimamanda mugabo Chimamanda na umumenye uwariwe yego kubagwanya koko ni gihururu Chimamanda ni giki ni gihururu igihururu cavuze ngo wamujamba twara diaspora ngo ninde Samuel ngo nazofanya ikirenge muri Amerika ngo ukazomubona ngo $5,000 ngo cyatanga ntiyagiye none umva atari igihururu manteur Chimamanda yaragiye ko none gute mugwa mwizera umva hari abantu bahuruduka igihururu n'ikintu gihuruduka ni nkuko utamenya niyo kiba cyavunduruka hano Chimamanda je ntanamwemereye gose ni kuri Maria Jafanira Vina na Ras nukuri yagomba baha iminsi ntihabaha iminsi oya mutwaye ko barafise kirahuruduka urumva ubu nawe yahaye akazi koresha umwanya yego ngo baze kunyibasira baze barantuka Chimamanda ntuze koresha umwanya ibaze ko niwe atangiye kuruenge niwe ncabwenge yaronse uravyumva oya nta Chimamanda yakora ivyo bintu yogura umuntu amuvugira ko ikintu kimwe gusa womenya ni Jesse ndingavuga nishurane nakijya gihuru saba imbabazi rero abantu uravyumva je nta musembe bazi ko nakosa nakoze simbizi wose abafana benshi sivyo kandi abafana wabasigaye ushaka saba imbabazi kubiki je nshaka iki kintu ni kimwe ntusaba imbabazi Chimamanda kuko murahanganye sivyo mugabo basi abantu bagutahuye nabi basi ko gutahura nabi birumvikana n'ibisanzwe ikintu kimbabaza nuko wewe ari igihuru mugabo akacamutahura oya bamutahura wewe yagaje ubunyibisigo wewe izimbuga ababazwa nuko bamwe baba ariko barazivyaza ivyunguka shawe urazivyaza ivyunguka yatangiye kuvuga ngo ndiko ndagira ngo publicité ngo y'amazi none uri mu vyunguka none sakati namba ari publicité mba ndiko ndagira ahubwo ni vyiza n'amazi urumva arababazwa n'abantu baba ariko barikorera ubuzi none sinko ari ivyunguka none namba ndiko ndagira publicité y'amazi ingwaraniri mucamakara abantu ngaho usanga bafise inzigo z'abantu kubera naka yariye reka tumuroge nose abava amashano kuri vyawe uravyumva namba bayarushe abavuye kugutawaza abantu hariya ama namba bavuye gutawaza abantu hariya Chimamanda kwanza ni numubeshi wa mbere Chimamanda yaraje ngaho arandika kuri Facebook ngo agomba afashe Bel Chris ngo mukumuriki niki ahubwo nawe nyepost umwavoka araho aransaba nimero za Chimamanda ati po amutelefone ntiyitaba abo ni bihururu wowe umuntu ari mu ngorane mu nyuma ugaca wiyandikisha ngo urabivuyemo procedure zamaze gutangura abantu bariko baragerageza kumuronderera ubutungane uravyumva none bifesi singuya dose ya MNF Jimbo ntahinjiye mwe rimwe gusibira hetse ego me vraiment ni kujya nyene hari abantu benshi waragiye kuri prison warabonye yuko nabantu gusa bakeneye gusa abantu baza amategeko bashobora kubishingira bakabafasha kandi abantu bafite ikintu mushoboye vraiment kuri hagate Chimamanda rero yari yemeje ati agomba afashe Bel Chris inkuru ya Bel Chris ntwayumvise none numva ko akeneye gusa umuntu kuko abandi bose baramaze kwikomeza bose bari mu vyunguka umwavoka ntazo kuburanira kwa gusa yego assistance y'umwavoka ifise amafaranga irihishwa yego uravyumva we rero namuvutije no muntu ngomba ndamuterere mu kumurondera abavoka bakomeye bafashe ndamurihire hari ba metre muvayo ariho baravuga ati jewe ni mumfashe kora impamvu tubwirizwa gukora ivyunguka si bimwe vyakera abantu bose badufasha no ubu hageze yuko tuba turi mu ngorane turiha yego ije umwana yari mu bitaro n'umwana urumva ko agwaye ntarakira urumva bamuteye imiti bavuga bati kandi agoye imiti ugenda gufatira muhira mugabo urumva ko atarakira n'amafaranga ntanga iyo miti niki byose
sinoza ngakuyubira kuri ku marezo sosiyo nzi neza yuko atamafaranga ndakura kandi amafaranga sikubobotetse je nta mishoro nge jewe suguje gihindugana hariya yandihiye ntunzenya reportage maragiye gukora mpembe gwa kazi nagiye sinagiye kuboboteza si gestion nsenga nta mashikanwa yiwe nge simbizi yaje ngaha yaje akoza akazi kiwe mpembe gwa kazi mba nakoze urabyumva ivya Modeste navyo jewe nama mu biganiro no ngaha ndi mu kiganiro niko akazi kiwanje umunsi nzobura ibyo mvuga uwo munsi imbabura muhira nizokwaka urabyumva rero abantu ndaberetse inzira bocamwo mu gukora ibintu muco ugomba kudesinforma abantu bumvisha ati uyu Simbizi yari amafaranga ya Modeste cyangwa ikarabesha oya mboje reka ndakubwira ikintu nemera je ko turi mu kiganiro n'andi umunyamakuru ikintu nemera ko atamafaranga wariye ewana babirabi n'indi nzira bicishamo Simbizi nta mahera Modeste yariye ingorane kese nimba wari imiti kirese nukuri nta mafaranga none ushobora ko wari imiti okay minyone mbaza ikibazo cemeza yuko ati uno muntu ko bigenda ko shari amafaranga okay jewe ikintu nakoze kigaragaza neza ukoresheje ubwenge bukwiye kivuga ati uno muntu hari amafaranga abantu babizi abantu ngene bakuzi we na Chimamanda n'umuntu mwahora muhuza je n'ubu turahuza amweke jewe ku ruhande rw'iwaje ashobora kuba yahuja kwa Neri je nta kibazo mfitanye na Chimamanda kire Chimamanda afite ikibazo nanje jewe kandi Chimamanda kugirana ikibazo nanje nibisanzwe kubera ibi vy'abantu bakozi b'Imana avyegereza cyane umutima wenyene areba video ntuzenya ukoresha umwanya yakoze asigura yuko aba prophet yabari mu vyunguka none dusaba gukora ivyunguka none tuzakoze ivyunguka ndetse tubaho gute none prophet nabo bari gukora ivyunguka none sa prophet none babuzwa niko none jambo ry'Imana mwaronke umuntu nimutangira ubu baronse iki hama mashikanwa yajaye niyo mpembo yari kwiye hama inzu azoshayiri hiki izova mu mwuka we nimba bona ko adashobora gukora nibazira muri entertainment dukore buri muntu wese n'umuhamagaro wiwe je nuzonyobrija kuza koza kumva tufate nka Chimamanda muri Amerika akora akazi ko gutawaza abakecuru sivyo none okay wewe hariya akazi gutawaza abakecuru birunguka none mu Burundi gutawaza abakecuru ntivyunguka mugabo naritawe nkaba cyane kuri social media birunguka uravyumva uno munsi hari amakampuni atwizera akaduhereza amadiri uno munsi hari abantu bavuga bati Simbizi ndafise concert posting ino post kuri page yawe ngibihumbi jana none ngaho mwamikazi ntabaronse ivyajya Simbizi nasohoye indirimbo ngaga 50000 partager kano karingi singenda nkagura inuzenya nkabaho uravyumva kubera iki naritahuye naramaze kumenya zino mbuga je Chimamanda narigeze kumupropose ikigihe kiraho deal nimvya yaremvye gospel indirimbo ya bien louange ya adoration ya adora bien mbetara mereza mbara Chimamanda ambwira ati reka ndaguhereze nimero y'umuntu umwesa 50000 ati po uravyumva come on nimero ndayitora ndamurunkira 50000 nuko Imana yo post nani yigeze akora Chimamanda yego ari indirimbo yavuga ati nende yashawe vraiment wewe narimba indirimbo yari umurimbyi twa Vicene Tonge nawe nyine agivyunguka kanda mu telefone ya Vicene nagira Imana akabari ku kazi urabyumva ntayigeze urumva twebwe jewe muri kano kazi twe dukora hari abantu benshi batwicira ubuzi sivyo urana nka Demana nayigeze kumubwira ati Demana wewe iri zina rya umunsi barinoje ngaha basinya urumva naramubwiye ati wewe Demana iyi brand yawe reka turayikoresha ivyunguka uravyumva ararahira wowe yishakira kuba Yesu namwe ati wari noziraga ryamaze gukura urumva telefone kirasona cyera mubwiye ati nugira Imana akita ko akora muri banki oya ubunye bari muri pause ariko usanga ni un producteur akora muri banki okay Avisene bite bikoye bigo be amanda ubiriza Avisene Bechagiye Chimamanda ndamuha ivyunguka yaragupostinze
musi n'umwe. Nta musi n'umwe. Mbega gero amaye ngahe? Allo. Oui. 150. Ni kibwa. Nta musi n'umwe iza post. Ni kibwa. Okay, nk'uyu mujama urumva yuko Chimamanda yamuriye amafaranga. Canke yaravyibagiye. Uyu yitwa Vicente. Aririmba gospel. Je urumva niho uri mwadana na wa musi hari reka ndakubwira ikintu kimwe. Uno munsi abaririmbyi bose baramaze kumenya systeme ya juste barazi ati. Ego kwamamaza n'ibintu bisanzwe. Kwamamaza n'ibintu kandi si sone plus giturire nakazi ugakoze neza. Jewe rero jewe ku gace kiwanje kubera arakazi ndarababwira ati je Chimamanda n'umugenzi. Twe twamaze no kubiyaga yuko ano mapage yacu to turayakoresha ivyunguka. Ego. Mini nimpati yarari. None sinamu telefone muri ngaha. Yego. Nenda mutegura jewe. Umva hari amafaranga yigezamo. Umva nta poste ni 150,000 francs. Uravyumva? Sasa ko navuga ati Chimamanda kubera akorana cyane n'abakozi b'Imana reka ndamwereze kano karirimbo ko navuga ati uno mu influencer ari mu vy'Imana ko Chimamanda sino muhereze ngo ari link ngo ya dramatic ngo yiposting wasikia akunda n'abaririmbo uravyumva ntuzamwemereye Sam 1 million inde muri December inde Fernando yana tukifime million yananiwe gupostinga akazi k'150 rero nka Emily ahereza nuzenye ahereza nuzenye uravyumva sasa nije na yamwihereye urumva ayo mafaranga nije na yamwihereye ibihumbi 150 miyapa nije na yamwihereye mugabo nta poste nimwe yigeze akora uravyumva kubera wewe imbuga ziwe nizo nyene zo kujyanisha abantu gutuka abantu no kugira iki mugabo jewe urubuga rwanje ndarukoresha ivyunguka yego namba umwana wanje ndamupostinga ku rubuga rwanje nuko ndamubona mw'impano yego gukuza impano y'umwana wawe nta kosa na rimwe ubukozi urabyumva je umwana wanje mfise ivyo ndamubonamo kwa n'umwana wanje sinkeneye umwana azokura ejo uno munsi hari ibibazo byinshi cyane ndashobora kuza ngaha aho usanga abavyeyi batigeze bategura abana neza ego uno munsi usanga umwana arinza kwiza ugasanga umuntu arafise imyaka 40-45 adafise intumbere yo akazoza kiwe kona bagonganira ku isahani bagonganira ugasabuni abaza atara sabuni uravyumva ofete abavyeyi bubu hari abavyeyi bataramenya yuko ibihe byahindutse ubu turi muri digital ego je mbonye umwana wanje yuko digital itahura nuko kimana ikibuze je umwana mwamikazi je na computer ordinateur arayikoresha neza ntabwo ibyo afyorogota afuma kinaje mugabo umwana kure ariko arakoresha rero ugacubona rero je umwana ndiko ndamurera ibihwanye n'ibihe turimwo ejo higa ejo ntazongore yego kuko uravyumva ugezo ubakora yayo bakizina ntavyo kuriha amafaranga nko mu type yahaye wo Chimamanda nyene ngo sinivyo gusa ashobora we umwana akura umwana dufate nka mwamikazi ariko arakura hari muri digital isi yayizi neza ivyaremwe ikibi nikiza uno kera urabona bya bintu utavuga ibi nibi umwana uramwisha ibintu akagenda kuvyironderera mugabo umwana agenda mukuza azati iyi nzira siyo iyi niyo uravyumva kandi genda mubwira direct umwana wubu ntakeneye umugani nta bya ibikimige umwana mubwiza ukuri mubwira direct ati aha ni bibi jeje umwana mutwaye kwa muganga warakera kwa abana dabora yagiye azi neza ko agwaye yego uravyumva mugabo kandi gafise imyaka 2 n'amezi angahe hagaze ko bamutera serum yari yakiriye urazi ko abandi bana munigana kugira umutera urushinge mugabo ko yarazi yuko agwaye kandi azi neza ko atandi mahitamwe neza ko agomba yaroroheje umuganga aramutera urushinge yego afumarira mu nyuma kandi mu nyuma acarafata ashoye yuko kuboko ntwana gukora ko yavuga ati numuti uri kurajama yego uravyumva nta no kumuhenda ngurumva ngo ni jojo arazi neza ati wowe ugomba unteru yarabwiye ati muganga wowe ugomba unteru rushinge yarabibwira gutya amaso mu yandi ni wowe ugomba unteru rushinge ko arazi neza yuko agwaye
Yego. Rero umwana rero umaze kumubonana ingabire kwikuza si icaha. Wowe nuco ugomba kuvuga ibintu bimwe vya kera ngo tugende mu vyumba vy'amasengesho tuje kurindira Imana ngo tuzobona amajuru ngo amazu meza ngo bagiye kutubakira mu ijuru. Iyo si yaramaze kuhava. Uravyumva? Ubicizero banza kukibona nga mu vyubonesha amaso ivyo ukorako. Niyo mpamvu basuguje ibintu bakora arahubaka ati nihajya nuko. Hamugakurikira mu nzira. Niyo mpamvu mu kiganiro nigeze gukora gaha ngo nayikoze nawo mari. Navuze yuko ata muntu yoca mu makanda ya Yesu. Narabivuge ngo abantu banahuye ukundi. Nta muntu yoca mu makanda ya Yesu. Kujya yarabayeho. Ivyo ntaho bishobora. Yayiyerera agenda. Nde muntu yobishobora ngaha. Banamufasha batanamuzi yaguma yihisha. Yesu jane ko twatudo. Uravyumva? Urumva? Rero nuvuga ati ibintu by'imyemere baze bareka umuntu ubwigenge bwiwe bwo kwemera si ngombwa wewe ivyo bawemera namba aga social media ka ubona ufisiga office abantu bemera ivyo uvuze muri en plus tugiye mu bihe bibi ibihe by'amatora nibihe usanga hari abantu bagomba guhungabanya abantu mu nzira zose c'est pas bon namba dukeneye zino social media tuzikoreshe mu entertaining abantu mu kwigisha abantu mu gukebura abantu ibintu byo kwankanisha abantu kurema inzanko kuza abantu kuja gusenga c'est pas bon namba umuntu yikuriye ukwemera kwiye kumubwira ati nagenda hajya umukozi w'Imana warungi babwita umuvugishwa avuga ijambo ry'Imana umva aba yatumwe ati abasangiza ijambo hamwe iryo jambo umuntu akaba yakoze ati umuntu anyaturiye ijambo nkaryakira riramfasha murekere ko kwemera kwe n'umuhungabanye nucubana yuko ati we kubera ubizi ngo abikuriyemo utabikuriyemo nije mama ni diakoni turabizi uravyumva je mama ni diakoni je nakuriye mu rusengero neza ibintu byose ndabizi mugabo sinshobora kucanza nze kukwempoza imyemere yanje ndayeguye ku nguvu no we namba abo badadi utabemera reka bemera babemere hama umunsi babonye ko ibintu by'ibinyoma bonyene barafisa amahita muko sabana uragenda hajya kuri Pentecote hajya kuri 17 miliyari uzuraba amave wita Paris hajya menshi none babaze ko hari bijuju baze ngo hari ibintu hari amafaranga bagiye gutora kandi baba bayatwaye genda hajya urusengero ngazaro yubatse fekabu uronga kuri aha kuri usanga hameze neza niyo yatanze inoti yo bakaruga rusengero none baze ko ari ubujuju byagiye baze ko hari bijuju urasa abadeje batonda hajya baragenda hajya akakira ijambo agaca yitahira rero wewe ugombye kwerekana yuko ijambo atawubasha rifise reka bavyemera bavyemere namba umuntu ati je ukwemera kwanje kugira kwemere tugende ku musozi twisonzeshe niko eka abisilamu bamara iminsi 30 bisonzesheje kwereka abakatolika bamara imikarema yisonzesheje nukwemera tu ni kwizera hari abantu bagwara amayestoma muri yo maperiode nabakozi b'Imana bangaye bapfuye bisonzesheje nukwemera ko bokuba ko barungitsa umuntu amurekera umwidegembyo ukwemera kwiwe ko le Burundi c'est un pays laïque ni gihugu kidagararize ku idini rimwe mugabo twashize Imana imbere ko iyo Mana ni idumuhezagiro ni iduha imvura niyo itugwanyiriza ibyiza ni ituma imitima y'abantu barema bakagira amahoro uravyumva rero ikintu kiba kiri important ntiwima abantu amahigwe yo kuja kumenyera ijambo ko plus uko babuza kuja hari uko produce inkozi z'ikibino ko jewe ndavye nk'ama commentaire abavugi abantu bacimamanda bandika urabona neza ko ari abantu bamaze gutubuntu Imana baramaze kuba déconnecter nayo pour toujours arakubwira ati wakibwawe no kubona no kwica no kubona no kuginyama mbisi ufite yaramaze guproduza ibikoko by'abantu mugabo abo bantu menye aho yabakuye hari ubuntu bari bafise niyo mpamvu rero iyo ibintu mwe ni biriko biraba abantu mwe nabo sometime nukuze umuntu araba umuntu abeza importance ngana gute ushaka gufata umuntu ukamuyovya neza mu Kirundi kandi ukabona ko ari ibintu bisanzwe Simbi yego ubundi ndabona ntitwabimara ariko ubumva yumvise umuntu akurikirana ikiganiro abantu no kuri Facebook n'abanye mutukana cyane mugabo no kuri YouTube abantu bo kuri Facebook impamvu batukana yego benshi nababoyi baba boss atandero bagira batukanira kuri Twitter
kuri Twitter hari ubuhungu Twitter y'ababoss hari ubuhungu saba boss terke umva ni bwa buhungu hari ubuhungu umwe usanga bwarize burabura akazi k'ibyo bwize barabura akazi hako karema mwasanga arafise uturaka kora ugasanga arafise umuboyi muhera aramubwira aga smartphone uyaza gutukanira kuri Facebook naba benshi rero ubona bo kashima aba boss nabo babo je barabantukira kuri Twitter asha baranuka bakangeseza mugabo nkabona neza yuko ibintu bavugana ni bihururu nabantu bafise akabonge kabo gahagaze kuko bize amashuri menshi babura akazi baca bangaza abakozi n'abakozi babo nabone barize amashuri bafise hagarukira nabone bacabura akazi baza gukora mu gikoni babona niyo mpamvu baca reka twivugire kuri YouTube bana kuri YouTube muraba Simbizi nta muntu anuka yikorera afise akazi kiwe ana kuri YouTube baraba kubera benshi la majorité uzoza mu commentaire bavuga bati none ngani horondera akazi ndondera akazi kikaye ndagafise tugushimire cyane Zereko ndashaka kutumira uzo nta burofa we nta burofa umwana wanje mwana wanje ndamuvuza 100% je ngwaye nivuza 100%. Simbizi reka tugushimire rero niyo mpamvu rero ngari hoza kunyasa mako je nta kazi mfise komeza winure life ubundi ukomeze nta kazi mfise ndindire ndabe muri bike niho bambwiye ko bashobora kundabira mu mwaka uzi ego me vraiment baguha akazi asakazi bama assurance ega nakazi urumva naringiye gusaba kugira assurance shaka brand ambassador naringiye gusaba assurance bashambwiye ati we vyiza tunoguhanura yuko muboza mu mwaka uza mu bindi biharuro we ati we nitwo guha assurance isanzwe nasubiri ega mini shajerewa ukazobona mu mwaka uza assurance bike cyangwa urundi rwa assurance runaka bayita non vie baranyuko bitenga urukontra guru assurance panaho akubapana burya bw'isorisi turazizi nabyo turazizi ukazobona nganda kubiswa uru assurance gwakaja ega na sorisi sorisi reka tuye kuyamamaza mani ntiyameze nta ngorane oya nta ngorane oya nukubivuga kugira ega ifo yuko n'abarundi baza baramenya ikintu cha assurance ikintu cha assurance iri nayo kumwe n'umukozi araho muri soka bureka ndabamamarize n'atamara bamwe no kuza tubivuga nabwira ati hajya ya mwari muza agaciro k'ibintu mukora muhamuhemba abantu bo ku media bakabibamamariza none nkuba barafise ibintu niyo mpamvu ndakubwiye ati niyo wotangara ejo niro nk'akasura ko ubu ya assurance turiko turakorana itwa Avia yego mugabo Avia basura ibindi ama pension education kwigisha abana iki mwe n'ivyo mugabo iyi yo kuvuza ntayo bafise uravyo mugabo ndibaza bambwiye ati ko navuga ati hano ubu ni 100% aho umugore wanje avyara 100% je ngwaye kuvuye 100% mugisha 100% niyo mpamvu rero mugemba nzi neza yuko mfise umuryango sinshora ngerageza kuguma ndiho kubera n'ubundi ntunzwe n'izimbuga ntizwe nuko mba ndi active kuri social media rero kujana n'inkuru ibihari nambi inkuru yari hari ari y'imfu kujana nayo sawa yahavuye kujana nayo poa hama babandanye bantuka kugira mbandanye ndonka ivyo nza kuvugira mwitangaza makuru Simbizi Imana wemere guhumugisha amen